Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mubitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana bene data, bakunzi b'Imana kandi bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine. Imana Data wa twese ihimbazwe iyo ituronkeje kano kanya keza ko kuba imbere yayo twumva ijambo ryayo. Mbahaye ikaze cane mu kiganiro Saveur Divine, muri kumwe na Kaneza Benigne. Nk'uko musanzwe mubimenyereye abasanzwe bakurikirana ikiganiro Saveur Divine, tuba dufise ijambo tuba turiko turibukanya ko twigishanya ko riba riturongora muri iyo ndwi yose canke muri ico cumweru. Rero nk'uko bisanzwe bigenda no muri ino ndwi turafise ijambo turiko turigako, niryo n'uno musi tugomba kubandanya twibukanya ko ni ijambo rivuga ngo imbaraga zimira izindi mbaraga. Twifatikije ijambo riri mu gitabo ca Mose co kuvayo igihimba c'indwi ku murongo w'12. Kuvayo igihimba c'indwi ku murongo w'12 aravuga ngo umuntu wese muri bo aterera inkoni yiwe hasi iba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. N'aya majambo twishimikije kugira ngo twibukanye kandi twigishanye kuri iri jambo rivuga ku mbaraga z'Imana zimira izindi mbaraga. Igihe Imana yariko iraheraheza umugambi wayo wo gukura ubwoko bwayo bwa Isirayeli mu gihugu c'ubuja barimwo bamaze mu gihe kinini, Imana yatoranije Mose na Aroni kugira ngo babarongore. Aya majambo dusomye n'igihe Imana yari yatumye Mose na Aroni ngo bagende imbere y'umwami wa Egiputa Farawo, bamubwire ko akwiye kurekura ubwoko bwa Isirayeli bukava muri ico gihugu bukagenda gutangira ikimazi Imana yabo. Imana yari yabwiye Mose na Aroni ko nibagera imbere ya Farawo, Imana iza kubamenyekanisha ikoresheje ibitangaza. N'iki gihe kuri uyu murongo twasomye, Imana yabwiye Mose ngo abwire Aroni aterere inkoni yari afise mu ntoki ayiterere hasi. Aroni abikora nk'uko Mose abimubwiye, inkoni yari afise ayiterera hasi, ya nkoni ihinduka inzoka. Abanyamareba canke abakonikoni ba Farawo nabo babigenza gutyo, bashatse gupinga canke kwerekana ko ivyo Aroni na Mose bakoze atakirengeye cane bakoze, baterera hasi inkoni zabo nabo nazo zihinduka inzoka. Kubw'ubushobozi bw'Imana n'imbaraga z'Imana, ya nkoni Aroni yaterera hasi igahinduka inzoka imira za zindi zose z'abakonikoni. Imbaraga z'Imana zigaragara ko ziruta izindi mbaraga zose kandi zishobora kumira izindi mbaraga zose. Imbaraga z'Imana canke inkomezi z'Imana yacu ziri hejuru y'izindi nkomezi zose, ziri hejuru
y'ivyitwa ko bikomeye vyose. Ugukomera kw'Imana kuri hejuru yo gukomera kw'ibindi vyose. Ubushobozi bw'Imana yacu buri hejuru y'ubushobozi bundi bwose. Inkomezi z'Imana yacu zaragaragaye igihe Imana yatabara Abisirayeli bari ku rugamba hamwe n'igihugu c'Abafilisitiya, igihe bari basugerejwe bacokorwa cane n'umunyafilisitiya yitwa Goliyati. Yari akomeye cane. Bibiliya uko bivuga mu gitabo mu rurimi rw'ikirundi, Bibiliya imwita ngo cari ikigatanya. Ikigatanya ni ikintu gikomeye cane, afise inkomezi zirengeye ugutahura k'umwana w'umuntu. Uwo yari amaze igihe ahanganye kandi ahanze ubwoko bwa Isirayeli. Ayo majambo abashobora kuyasoma bazoyabona mu gitabo ca Samweli wa mbere mu gihimba ca 17. Usomye ico gihimba cose niho havugamwo ayo majambo ya Goliyati n'igihe yari ahanganye n'Abisirayeli. Yari acokora cane ubwoko bw'Abisirayeli, uko bukeye aza abatuka, abacokora, abasuzugura, akabatukana n'Imana yabo. Imana yagaragaje ko inkomezi zayo ziruta izindi nkomezi zose, yitijije Dawidi umusavyi wayo, yereka Abafilisitiya n'Abisirayeli ndetse ibereka ko inkomezi zayo ziri hejuru y'izindi nkomezi zose. Imana ikoresheje umwana muto, umunyantege nkeya cane mu bigaragarira amaso y'umubiri, Imana yitiza Dawidi, ikora igitangaza, itsinda Goliyati. Dawidi amuca umutwe, intsinzi itaha muri Isirayeli. Inkomezi z'Imana ziragaragara, Abisirayeli batahura kandi ko Imana ari Imana y'inyenkomezi, ndetse n'abansi babo bari bahanganye nabo batahura cane ko muri Isirayeli hari Imana ifise inkomezi ziruta izindi nkomezi. Imana yacu ni Imana y'inkomezi ziruta izindi nkomezi zose. Imana yacu ifise inkomezi zinjira ndetse no mu rupfu. Inkomezi z'Imana zikagaragara zigatsinda inkomezi z'urupfu. Ni inkomezi zagaragaye igihe Yesu yazura Lazaro. N'amajambo ari mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba c'11, somye mpereye ku murongo wa 39. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 11, ndasoma mpereye ku murongo wa 39. Aravuga ngo Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati mugenzi, erega ubu aramaze kunuka, ko amaze imisi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati Data, ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi kunyumviriza ubudasiba, ariko mbivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha, kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Maze amaze kuvuga ivyo, asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro, ngwino sohoka. Uwari yapfuye arasohoka, azingiriwe kw'impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gipfutse mu maso yiwe. Yesu arababwira ati nimuhamburure mumureke agende. Haleluya! N'aya majambo kandi atwereka inkomezi z'Imana yacu. Ni Imana ifise inkomezi zinjira zigashika mu rupfu, zigashika ku wapfuye amaze igihe kirekire, zikabasha kumuzura. Nta wundi muntu n'umwe ashoboye kuzura uwapfuye atari inkomezi z'Imana zonyene. Imana yacu twizeye ni Imana ifise inkomezi zishika no mu rupfu, zigatsinda urupfu. Uwari yarapfuye
akazuka akaba muzima nk'uko tubisomye muri iki gitabo c'ubutumwa bwiza. Imana yazuye Lazaro. Bene data, Imana yacu ni Imana ifise inkomezi zihebuje ziruta izindi nkomezi zose. Hariho ibiduhanze, ibiduhanamiye, ivyo turaba tukabona kumenga ntacoba kikivamwo, ntacoba kigihinduka, ariko nk'uko ijambo ry'Imana twize uno musi rivuga ngo hariho inkomezi ziruta izindi nkomezi, n'inkomezi z'Imana yacu. Bene data, twizere tumenye yuko Imana yacu ari Imana ifise inkomezi ziri hejuru y'izindi nkomezi zose. Ushobora kuba ufise ibibazo, abantu baramaze kuguhebuza, abagukikuje barahebuye, nawe ubwawe warabwiye umutima wawe ngo ntakigikunda, ariko uno musi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yacu ifise inkomezi zishobora gushika zikinjira no mu rupfu zikazura n'uwari yarapfuye. Izo nkomezi zishobora gushika mu kibazo cawe ntazi urimwo uno musi zikagihindura. Uno musi icari kiguhanze kiguhanamiye, Imana irashoboye kugihindura igatanga inyishu aho abantu bananiwe, aho ata mwana w'umuntu akibishoboye, Imana yacu ikarema inyishu. Bene data, dufise Imana ifise inkomezi ziyibashisha gukora vyose ivyo abana abantu badashoboye. Nuko twizere kandi tumenye yuko Imana yacu ari Imana y'inkomezi ziruta izindi zose. Amen. Yesu abahezagire.